Imana tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Yohana igice cya 14 turahera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 14. Ndasoma nihuta. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Kandi yonja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati, mugenzi, ntituzi yuje, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na data muba mumuzi, uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. Filipo aramubwira ati, mugenzi, twereke so, bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati, mbega ko nabaye namwe igihe kingana gityo, ntimurakaruha umenyaga Filipo? Ubonye jewe aba abonye data. None uvuga ute ngo twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe? Amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko data aba muri jewe, niwe akora ibikorwa vyiwe. Nimunyizere ko ndi muri data na data ari muri jewe. Bibuze mupfe kwizera kubw'ibikorwa ubwavyo. Nukuri ndababwire, uwunyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, kandi azokora ibiruta, kuko jewe ngiye kwa data. Kandi ico muzosaba cose mu izina ryanje nzogikora, kugira ngo se ashimagizwe mu mwana. Nimwagira ico musaba mu izina ryanje nzobikora. Amen. Yesu nahabwe icubahiro. Rero kano kanya twongeye gushimira Imana ko uyu mwanya Imana yongeye kutwemerera kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Hano ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu ariko aravuga ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Rero byumvikana kuvuga ngo aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Igihe cyose tugara duhagarika imitima, niyo mpamvu usanga twugurura Satani, ugasanga araje akatugwanya mu buryo bwose abayishake, kuko twahagaritse iki? Umutima ntitwizere Imana. Hano rero aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Imana y'ubujuru ihabwe icubahiro. Rero hano ijambo ryatubwira ukuntu Yesu ariko arasezera. Ico gihe Yesu aje kumusaba, kuko yari azi imisiyo yari ajeho, yagiye abanza gusezera abigishwa, arabaganirira, arababwira ukuntu agiye kubategurira aho azoza kubajana. Ariko mw'ico gihe ariko babwira uko, abigishwa bo ntibamenye ko ariko arabasezera, kuko Yesu wewe yari azi imisiyo yajeho. Rero mw'ico gihe ariko arabaganira abasezera, bobo ntibabifata ngo babifate seriye, babone ivyo ariko babwira ko ari ukuri. Kuko n'ico gihe niyo yapfuye, bagiye kumurabira, mumva kandi yababwiye ati, umunsi ugira gatatu ndosha nzuka. Ntabwo bizeye ivyo babwiye. Ariko arababwira ngo ni jewe nzira. Umuntu wese akeneye kugira ngo ashobore kumenya canke amenye data, canke kugira ngo azobe mu bwami bwo mwijuru, nuko agirane anyura mu nzira jewe naciyemo. Mwiyo nzira rero yaciyemwo niyihe? Ni inzira yo kugirana, yo gukizwa, ni inzira yo ducamwo imibabaro n'ibiki, nuko dukwiye kubicamwo tukavyihanganira, kuko nawe yatubereye icigitegererezo mu gihe yariko arababazwa mu kubambwa, mu vyaha vyacu yikoreye, akatubambirwa, akishira ko ivyaha
akishira ko ibyaha byacu, akishira ko ububi bwacu bwose kubw'urukundo yadukunze. Kuko Imana yadukunze urukundo rw'akaburarugero. Aravuga ati umuntu ubwanje niremeye, mbega ninde yogenda kugira ngo aze kubacungura. Nico gihe rero yatumye akarungika Yesu Kristo kugira ngo aze kuducungura. Mwico gihe rero Imana ngo ikoresha inama mu ijuru, iravuga ngo mbega ninde natuma. Ariko Yesu aravuga ngo reka jewe ngende. Kubera iki? Kuko yakunze umuntu. Yesu acaraza. Rero mwico gihe Yesu ariko arasezera abigishwa bako bamenyereye bagendera nawo, kandi urumva abigishwa ntabwo bari bwuzure mpemu yera, abigishwa bari bakiye bataruzura kuko Yesu Kristo yari kumwe nabo. Mwico gihe ibyo babwira byose bo baguma bimenyera ngo ni nk'inkuru, nka kujya kubaganiriza abana ukaguma babwira abana baguma bibaza ati uwo n'umuvyeyi ko atuganiriza inkuru. Ariko bagiye kubimenya Yesu amaze kugenda kugira kubambwa. Yesu amaze kuja kubambwa yarababwira ati nimuze nta n'umwanya muto yamuje ngo muhane nanje, ariko abigishwa bagira bakisinzirira kuko batari bazi, kuko ntibari babona ibyo Yesu yabwiye ko arukura. Barabyumva ariko ntibabifata babifate seriye. Rero muri ico gihe Yesu arababwira ati ni jewe nzira n'ukuri, ni jewe nzira n'ukuri, nta ushaka kuri data ntamujanye. Rero iyo udaciye mu nzira Yesu yaciyemo, inzira Yesu yaciyemo ni inzira yo gukiranuka. Turaca mu bugwayi, turaca mu bibazo, turaca mu ntambara zitandukanye, ariko ibyo byose nibyo dukwiye kugirana, nibyo dukwiye kwihanganira kugira ngo dushike aho data yagiye kudutegurira. Hano aravuga ngo agiye kudutegurira amazu. Ayo mazu rero tuzoyajamwo ariko twihanganye, tukihangana, kuko nawe hari imibabaro myinshi yaciyemo arayihanganira. Niyo mpamvu iyo turiko turacumura dusubira aguma agenda akabwira Imana ati ihangana, uribuka uko nababajwe, bihanganire, ndazi ko mwisi hagoye. Ariko kubwo dukora ibyaha tukabaza Imana iba yararanduye isi kera. Ariko kubwo Yesu aguma agenda akatuvugira, ahagenda akarira ati ibuka uko nababajwe, ibuka uko nabaye ku bwabo, ihangane, harahejo yokizwa, harahejo yo kwihana. Rero Yesu aguma agenda akadutakambira, akaguma abwira Imana ati ihangane, ejo ashobora gukira, ashobora gukizwa. Burya ataba Yesu, Imana iba yararanduye isi kera kubera kubw'ibyaha dukora. Ariko kubwa Yesu Kristo aguma agenda akatuvugira. Nka wa muririmbyi wo muri 120 avuga ngo mwijuru mfite umukunzi amvugira kandi ari we Kristo. Rero umukunzi tuvugira ni Yesu. Yesu rero arababwira ngo ngiye kubategurira hanyu, ngo ngiye kubategurira hanyu, ngo aho ndi namwe ngo bariho muzoba. Rero hari ngaha ariko arababwira ngo kandi iyo nje ngo murazi inzira ijayo, murazi inzira ijayo. Ngo Toma aravuga ngo ntabwo tuhazi. Hariho Toma rero harimo abatoma b'uyu munsi baguma bavuga ngo ntibazi inzira bafata. Inzira dufata nta yindi, ni inzira yo gukizwa, ni inzira yo gukiranuka, ni inzira yo kugera mu kirenge n'icyo Yesu yaciyemo. Ariko arababwira ngo ntimwamenye, harimo abantu uyu munsi bagikekeranya bakivuga ngo mbega by'ukuri Imana irahari, ngo mbega by'ukuri Yesu arahari. Yesu arahari, ahubwo muko umenye yuko ahari yacabwira ngo nimba basi mutanyize rukundo ngo izere ivyo nkora. Uyu munsi hari ivyo akora, hari ivyo akora kuri jewe, hari ivyo akora kuri wewe, hari ivyo akora no kuwundi wese. Ivyo byatuma wizera, ukizera bigatuma umenya yuko Kristo ahari. Mwico gihe numara kumenya ko Kristo ahari, bizotuma wizera Imana, bitume ukora ivyo Imana igomba, kandi ngo tugendere mu nzira Imana dushakamwo kugira ngo wa munsi tuza tumubone. Rero ijambo ry'Imana atubwira ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, nta wundi ushobora guca atari wo uciyemo. Rero ni byiza yuko dukwiye gukora ivyo Imana igomba kugira ngo tuzoze tubane umwami wacu Yesu Kristo mu bwami bwo mwijuru. Ngo nimuhagarike imitima yanyu, ngo mwizere Imana nanje munyizere, ngo muhira kwa data ngo hari amazu menshi. Rero hano yuko aravuga ngo ntiduhagarike imitima. Ibiduhagarika imitima birahari, hari ingwara zihagarika imitima, hari ibibazo byinshi bihagarika imitima, ngo ariko ntiduhagarike imitima, ngo twizere Imana, ngo twizere Imana, kandi ngo twizere Imana kandi mwizere na data. Umva ngo nitwizere Imana tuzatwizeye data. Nitwizera Yesu tuzatwizeye data. Rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana riko batubwira ngo twizere Imana ariko tuyoboke
inzira Yesu yaciyemo. Nimba uyu munsi hari inzira turiko turacamwo tutaciyemo iyo nzira Yesu yaciyemo, menya ko uyu munsi turiko duhusha inzira. Ariko raba inzira uriko uracamwo, nawe ndaba inzira ndiko ndacamwo, turiko turaca mu nzira nk'iyo Yesu yaciyemo. Niba wabona utariko uraca mu nzira nk'iyo Yesu yaciyemo, ariko wihutire guca bugufi, wihane ibyaha kugira ngo Yesu Kristo tuzotubane mu bwami bwo mw'ijuru uyu munsi, umunsi ukihari, kuko hari igihe umunsi uzoba ukihari kugira ngo tuze tugire iryo bakwe cyangwa tugire uwo mugisha kugira ngo dushobore kwihana. Ariko uyu munsi umwanya wo kwihana uracahari, kandi n'ibimenyamenya n'ibitwereka aho igihe kigeze birahari, bitwereka yuko igihe kiho kirahera. Ariko umuntu wese akwiye kugira ane kwaguma yiyegereza Imana. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo mu gihe cya nyuma, ngo igihe muzomenya ko ngiye kuza, ngo hazoba ibise, ngo ibise, ngo intango hazoba intambara nyinshi, ngo impuha z'intambara, ngo ubwami butera ubundi, ibiki byinshi nico gihe ibiriko biraba. Niyo mpamvu rero dukwiye kwama twezwa kugira ngo tuze tubane umwami wacu Yesu Kristo aho yagiye kudutegurira ubwami bwo mw'ijuru. Reka turabire irindi jambo ry'Imana kugira ngo tubandanye. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo duce mu nzira Yesu yaciyemo. Kandi ikindi nasomye henshi, ariko icyo nashatse kuvuga ngo bivuga ngo duce mu nzira Yesu yaciyemo. Kandi ikindi ngo twizere Imana, ngo ariko nubwo tutomwizera, ngo ariko twizere ibikorwa akora. Hari ibikorwa nkorera, hari ibikorwa gukorera, hari ibikorwa akorera uwo ari we wese, n'uwumurikiye wese kuri Hayiroyi. Nawe reka dukore iby'Imana igomba, kandi nubwo tutamwizera kubwo tutabonesha amaso yacu, ariko mu maso mu buryo bw'impemu turamubona. Ngo dukore, ngo tumwemezwe n'ibikorwa byiza akora, duce mu nzira adushakamo. Rero wewe uri kurahusha inzira, uri kuraca ahatariho, wihane vuba, umwanya ukihari. Reka twongere turabe ijambo ry'Imana hano, kuko muri iki gihe turiko twibuka ku rupfu rwa Yesu.